nk'umuvugizi wa Vitalo ni imisi mike isigaye kugira dushobore gukurikirana urukino ruribindiwe n'abarundi benshi ariko bakunzi ba Vitalo n'abakunzi bindi migwi na cyane cyane kuri draw yabaye ari Vitalo na Yanga. Mbega gushika kuno mwanya hasigaye indwi imwe n'igice kugira ibe Vitalo mugejeje imyiteguro hama n'urugendo ruteguwe gute? Ndagushimiye cyane rwose batwikara kandi nkuko mubimbagije mu Vitalo watanguye imimenyerezo navuga araciye igihe hari gwenekerezo rya 15 mu kwezi turangije no munsi rero twaba dukinye urukino rwa mbere navuga rwa kivandimwe officiel n'umugwi twashimiye guhera ku mugwi ufise igikombe ca Coupe du President n'umugwi wa Rukinzo kugira twipime ku mugwi nawo nzoserukira igihugu mwabonye bwa mbere ko twabarushije umupira turabigisha twongera turanabarusha tumvira n'impuwe tubatsinda kimwe kugira mwabonye ko umupira twasino mu igoro dushaka kurusubiza inyuma umwataka wa challenge rero Vitalo yerekanye ko ikomeye cyatunezereje kandi nuko abafana bose bashimye umugwi wabo ko ari mwiza gusumba umwaka uheze tubandanije rero nuko ku munsi wa gatanu shimire mwebwe abamenyesha makuru mwaje ngakora umugwi wa Vitalo abonye ko twari twanashize ko agatererano ko umufana azaraterera kamake tuzokirana Musongati mu gufise abafana benshi hariya mu ntara ya Gitega uwo mugwi tuzokina ku munsi w'Imana isaha 9 turatumiye abanyabujumbura muri bako ari match ihuza mu gwa mbere mu Burundi no mu gwa mbere Igitega ukomeye ufise abafana benshi rero tuzoca dukina iyo match nayo ni murazi yuko ari match barihisha nk'iyi mwabonye no munsi tuvuye Igitega ukana no mu gukomeye wa Musongati tuzoca dukina na Interstar itariki zitandatu azori kwa kabiri n'uswe Interstar yakomeye se n'umenyereza wundi akomeye mutombora aje muri Vitalo rero no ngaha urumva ko nundi mukinyi yongereye ko muri Interstar na equipe muziki yo na Vitalo ntiba vyoroshe cyane naho Interstar ikumbe kuja muri Big 4 n'umugwi we na Vitalo nimba bafise ba Mbappe uwo munsi n'abitwa ba Vinicius umukini ibintu by'igitangaza n'abasiko finali komeye kuri Interstar bayihora na Vitalo amazo bari dosisi isaha zine nko nyene mwabonye deje gukina tuce dufata urugendo rudushikana imwanza twarigenda n'indege Bujumbura ushika Dar es Salaam kugira twitegurire Yanga ariko murazi ko ari umugwi witwa Pamba Jiji uwo mugwi wabonye kugira bawemere muri ico gihugu kumenyekanisha mu kintu rwa kivandimwe n'undi mugwi ukomeye muri East Africa uragenda za Gor Mahia basanga Revo n'inkonye urajariya muri za Uganda basanga Revo n'inkonye equipe maze imisi iri kurerekana ibintu by'ibitangaza ni Vitalo Football Club niyo yigisha umupira tegekana kwinjira ryari Dar es Salaam imbere turashika bwa mbere turava nga Roseti dushike Rowiti Mwanza tukine na Pamba tusha tugira entraînement Rowiti Ronefu indi entraînement Rodisi dukine match de santé uko bajya tuzobasinda nka bine dukino Pamba izojya bine kugira n'urubanza rwabo ruryohe twasinda 10 mugabo twasavye umugwi wacu ibibazo bakubitse byinshi ku munsi urubanza bora niho twonone urubanza turi muri komite tuce tuva Rodisi bukeye tuja le 13 niho tujoja dushika i Dar es Salaam tuzofata indege kugira bakimacu ngutubaruhisha igituma twashimye no guca hasi nugira babone mazingira hari benshi dukeneye ko babona ubwiza bw'u Burundi marazi ko twazanye abakinyi b'abakongomani abatanzania nejo muzokuva wa Mexicain amaofre ni menshi cyane hari umufana ngaha yavuze ngo naho twohura na Real Madrid ngo twoyitsinda ni nk'umuvugizi w'umugwi yoza kuri yisayine kuri rizuba Vitalo yotsinda Real Madrid neza cyane ni umuvugizi wa Vitalo wari watubwiye ko Yanga raba no yambaye Real Madrid muga mu mutima ni wari watubwiye ko mu misiza uzokina na Yanga Africa mu yigisha umupira yego imbere yo kwishura kuri ico kibazo ngoma mbere yara kandi rambaje kibazo ku bafana bari ngaha abafana ba Vitalo n'abafana ba Real benshi nabo abafita rero kuri ico kibazo bambaje cha Yanga ni jambere Yanga itageze publicity fise match bamaze imisi bafise ubwoba bazara kandi ama message afise canke gusinga ubwoba bafise ubutuma bamenyesha makuru ngo mwana telefona ku mwanya mumeruka no gura power bank zibiri baguma baza ati equipe Vitalo
urumva twe dutera kama rero abafana guterera igituma tusaba abafana guterera twebwe Yanga si equipe siyo level yacu iye tuna classement bazogira umunsi wo gukesha kuko umugo bayabaye yidura na za Wydad Casablanca Pyramides Alari ubu tugira entraînement matin midi soir Yanga rero sisi kwa nabivuga mu Kiswahili timu ya Yanga inaoga sana, inaogopa Vitalo. Tutacheza mechi, tuwafundishe kandanda na tumsajili Manara au fans wa Vitalo. Juu roho ni kwake ni Vitalo. Watanzania zamani walikuwa fans wa Vitalo. Si ndio timu ilikuwa inafanya mambo mazuri mwaka 1992. Sasa wale wafana wa zamani wa Vitalo wa Tanzania ni fursa kwao kuja kuangalia timu yao wa Vitalo gisi imejinoa huyu mwaka. Kuna mshabiki hapa amezungumza akasema leo Vitalo hata Real Madrid ina uwezo wa kuifunga hata Real Madrid. Tukicheza saina tunaweza ifunga. Siku ndo sijui. Lakini tukicheza kwa hii jua itapata tabu. Manake Yanga itakuwa ni mswaki. Mbona kama naona ile tu kwa bila tu Vitalo na kula ine. Tunafanya zoezi na Yanga afu tunaenda kucheza na timu kama Raja Casablanca, Al Ahly, sijui Mamelodi Sundowns. Ndio level yetu. Sio level wewe Vitalo sio level ya Yanga. Hapana. Yupo angalia kihistoria. Vitalo na Yanga kihistoria. Wako na Sekafa tuko na Sekafa. Au sio? Wako na wana ubingwa nyumbani. Wako ni wabingwa nyumbani kwao na sisi wabingwa. Wamecheza final ya kombe la Afrika, tumeshacheza kombe miaka 30 mbele ya Yanga. Sasa mwa hizo timu mbili utasema kama timu kubwa ni nani? Hivi ukisema Papa Wemba na msanii wa kisasa, nani amefurahisha watu sana? Papa Wemba. Sasa hivyo tayari manake bimana Vitalo mnajiona vizuri kuliko Yanga. Uliza Rufenso. Si mmeona Yanga iko na master na sisi tuna produce master. Angalia kihistoria. Saido Sametamba kule Yanga ameelewa na timu ya Vitalo. Erasto Nyoni Tanzania imejulikana juu ya nini? Jeftaro. Steven Zigamasabo, Jonathan Ahimana, hata mimi Tambwe nilijulikana juu ya Vitalo. Hamisi Tambwe, Kaze Gilbert. Wachezaji ni wengi sana, wamejulikana sana. Hivi Vitalo tuko na wachezaji wazuri, na tukicheza na Yanga kuna wengi watapata soko. Maanake mko kwenye biashara bana, maanake hata mkipigwa tu safi. Hatuwezi pigwa, tunamfunga Yanga, wale wanabadili timu yao na Vitalo, alafu tunaproduce wengine wachezaji. Lakini mechi mbili zote Dar es Salaam huoni kwamba ni advantage kwa Yanga? Sisi tutapokelea kwenye Azam Complex. Ile mechi tutapokea kwenye Azam Complex. Tutampokea Yanga kama mgeni. Sisi tutakuwa nyumbani Azam Complex. Lakini pa ni Dar es Salaam pa. Sasa Dar es Salaam si uwanja wa Vitalo miaka iliyotamba. Utaona mambo mazuri. Asante.